Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa gatatu genekerezo ya gatanu ruhu mu mwaka wa 2025 umunsi abarundi bahimbaza imyaka 34 hatewe umukono ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kaze mfite namwe bakunzi ba RPA muri ano makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi nkuru zikurikira. Ibitaro vyo mu Kibumbu birabangamiwe cyane n'ibura ry'umuyaga nkuba rimaze igihe gibonekeza aho muri ako gace gaherereye muri commune Kayoko y'intara ya Mwaro. Abituye ivyo bitaro bagasaba ko hogira igikozwe mu maguru masha na cyane cyane ko uburuhukiro bwaho butacakira abitavye Imana. Leta y'u Burundi ngo yari ikwiye kuzirafata nk'impanuro ihabwa n'abahinga mu by'ubutunzi kuko kwica amatwi kwayo gushobora gukwegera karambaraye igihugu bivugwa na Kefa Nibiza rongoye umugambwe Kodebu ni nyuma yaho ikigega mpuzamakungu cyo kuziganya FM kimenyeshereje ko gisubiye ku ngurane y'imiliyoni 200 cyari cahaye u Burundi. Mu mpera zano makuru naho tuza kubashikiriza ibiganiro ku isoko mugiye kuza murakurikira ku minsi yose ya gatatu. Uyu munsi tukaza kubashikiriza ibijanye n'umuhora wa internet tutakiboneka neza mu Burundi. Aya n'ayandi ni mukanya isase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwidonito. RP izi n'ibiki numvaga yemwe reka amakurata n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None ga Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa aziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyuruje imiliyari 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti tutibaga icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorega umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa kuri wa gatanu ruhuma umwaka wa 2025 Uburundi bwahimbaje imyaka 34 iheze hatewe k'igikumu ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ivyo birori vyatewe iteka n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe aho bashize ko n'ingori z'amashugwe ahari icibutso c'ubumwe bw'abarundi ku musozi w'ivugizo mu gisagara ca Bujumbura. Ikivugo c'uyu mwaka kikaba cagira kiti nduguriye twamugina tugira urunani nka bonse rimwe dutsimbataze ubumwe ku kivi c'iterambere ndugaye twamugina. Uyu munsi mukuru rero ngo usigaye kwizina gusa kuko atarumwe buhari hagati y'abarundi. Ivyo bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'igihugu baganire na RPA kuri uyu munsi wahari umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Abo banyagihugu barongera bakamenyesha ko uyu munsi ataco babwiye kubera ko indyane za politike zitera ziyongera hambavu yuko basanzwe banibereye mu bukene butagira izina. uyu munsi nta na kimwe mbwiye kabisa, ndawufata ibintu bisanzwe ntaco wungura nta n'igikenewe muri yo, ufata umuntu ariko arabona ngo ni ikintu kanaka. nta bumwe bw'abarundi ntabwo wapi
twobaho gute abantu barashonje abantu birirwa barapfa tubayeho mu buryaryane ugiye kuraba nk'ibi ibyiza bya politiki bijyanye n'abanyamigambwe bamwe bagakumirwa ugasanga imigambwe imwe irahagaritswe ntikore ugasanga abandi nabo barapfunze bazira ubusa ibyiyumviro byabo tuvuga ubwo bumwe buhari gute umunsi mukuru wahimbaje mu Burundi nta bumwe buhari hari ikumira hari agatotezo nta ndongo zihamagarira abarundi kubana mu bumwe kubera baracanishamwo abarundi hari kandi hakaba hariho n'ikumira nta bumwe buriho ubone ku majambo gusa ubwo ni uguta umwanya none ko batovuga ngo baje kubuhimbaza baja kubuhimbaza utagira igitoro baja kubuhimbaza utagira amazi baja kubuhimbaza utagira amatara baja kubuhimbaza udashobora no kugura umunyu wowe uza kuvuga ubumwe mu nzara. Ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi rero yashizweho mu ntumbero yo guhagarika indyane zategwa no kutitaho kunywanisha abarundi. Ivyo vyashikirijwe n'urunani Sefo Arusha. Urwo runani bukavuga ariko ko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi muri kino gihe kuva muri 2005 waje guhonyanga ayo masezerano mu guhungabanya agateka kazina muntu. Dukurikire bamvuga inyumvira Frederic n'umukuru w'urunani Sefo Arusha. Icatumye ayo masezerano aba nurukurikirane rw'injyane zari zazingamitse igihugu cacu gushikaho amaraso aseseka bitewe n'amapolitike mabi atitwararitse cane gushira abarundi hamwe ngo basangire ugupfa no gukira kuko yashimikira kuri mpinga yanje na kamwana wa mama. Aho Uburundi bugiriye mu matora yo mu 1993 kubera imitima itari yateguwe mu ntumbero yo kurandurana n'imizi imbuto y'amacakubiri yari mu mitima y'abarundi, nubwo raheze imyaka 2 gusa bemeje ubumwe bwabo havuyemwo akarambaraye amaraso n'amarira bikwira igihugu cose. Iyo ngwano yarabandanije hagati y'abafashe ibirwanisho bavuga ko bagiye guharanira demokrasi naho atari ivyo twabonye n'abasirikare ba leta yariho ico gihe. Niho abanyepolitike bavyihweje basanga ko ni bavyirengagiza bikabandanya uko igihugu cacu cashobora kuzocika umunyota. Baca bafata ingingo yo kuja i Arusha baraganira bavanayo amasezerano ya Arusha yaje yunganira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Iyo nzira ya politike abarundi bari bihaye ntiyakurikijwe n'umugambwe wa CNDD-FDD watsinze amatora muri Ruheshi umwaka wa 2005 ndetse n'ubu ukiri ku butegetsi. Uwo mugambwe wari wifitiye iyindi ntumbero ari iyo mubona itugejeje ngaha twavuga tuti igihugu cyacu kigeze ahatemba. Mu ntumbero yabo ubumwe bw'abarundi babuvuga ku munwa, ariko mongera ugasanga harabicwa, abanyuruzwa, abapfungwa, abangazwa, ugasanga ibitigiri bihengamiye ahanini ku bwoko bumwe na cane cane kuva mu mwaka wa 2015. Nina yabwiye mu ntango zano makuru ubuzima busa n'ubwahagaze ku bakoresha umuyaga nkuba mu Kibumbu muri komine Kayokwe intara ya Mwaro biturutse ku ibura ry'umuyaga nkuba rihari kuva ku munsi wa 4 w'indwi heze. Imwe mu ngaruka z'iryo bura ry'umuyaga nkuba ryaturutse ku cuma ca transformateur cagize ingorane akaba ari ihungabana ry'ibikorwa byo mu bitaro biherereye muri ico gici. Donido na Hervé Niyuhire. Kuva ku munsi wa 4 w'indwi heze haribonekeza ibura ry'umuyaga nkuba mu Kibumbu muri komine ya Kayokwe intara ya Mwaro biturutse ku cuma ca transformateur cagize ingorane kikaba kitariko kirakora neza. Bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko babwiwe na bamwe mu bakozi ba Regideso baraba akarere ka Kayokwe ko hoba habaye ingorane y'icuma citwa buji cononekaye bituma umuyaga nkuba utongera kuboneka. Iryo bura ry'umuyaga nkuba ririko rituma ubuzima busa n'ubwahagaze. Kandundura nk'uko bibandanya bimenyeshwa n'abo banyagihugu n'ihungabana ry'ibikorwa ku bitaro biherereye aho mu Kibumbu.
hari ibitaro bibiri vya Kibumbu hakaba na klinike universitaire ya Kibumbu nyene kurwanya ibintu bibaye ubuzima bwa n'ubwahagaze kubera bakoresha amata amaserivisi yo muri hopitali haba laboratoire bikora haba amaserivisi yandi ntibafite baje gusoma ibindi rero abantu bapfa ntibaronka morgue bisa naho baba bari bakije groupe ikizima kandi noneho laboratoire mu bibazo by'ibitaro ubu rero umuntu apfuye baca bahamagara bati ngo mujane guhamba ngo mutware. Amasoko yacu aho mu Kibumbu bidoga kandi ko abakozi muri Regideso bari barahinduye transformateur bari bamaranye igihe ikora neza bayisubiriza iyindi nayo ikaba imaze umwanya muto ikora. Ikibabaje gusoma ibindi nuko harahora transo mu minsi iheze iyo barayitwara bazana pirate baza gushiraho pirate batwara original kadefonime yigeze igihe numva ko ari ibintu bitangaje vrema. Abo banyagihugu basaba abaramutswa Regideso gutorera inyishu iyo ngorane bafise mu maguru masha. Mu ruganda rwa RPA twahamagaye Ndayongeje Ernest atwara akarere ka komine Kayokwe muri Regideso kugira twumve icyo ashikiriza. Yemeye ko ingorane y'umuyagankuba iriho, atubwira ko biriko birakurikiranwa kugira umuyagankuba uboneke. Twanahamagaye umwe mu mukurira atwara centre Ijenda muri Regideso ari nayo komine ya Kayokwe ibarizwamwo, azwi ku izina rya Enoke, ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwuyitaba. Hervé Niyuhire mu gufunga abaganga bariko basaba uburenganzira bwabo ngo leta y'u Burundi yahonyanze nkana amasezerano agenga abakozi n'akazi be n'ubwigenge bwo kuja hamwe mu masendika. Bivuga n'umwe mu baharanira inyungu z'abakozi, umwigisha muri za kaminuza Nkunzimana Paul uyasanzwe ari umukuru w'umugambwe PTD twungurunani mu kibanza aciteka, anasaba leta kurekura vuba bwango abo baganga ikanashira imbere ibiganiraho kwama yitwaza ingimba. Mwigisha Nkunzimana Paul yanasabye kandi leta kuduza imishahara y'abakozi yisunze uko ubuzima busigaye buzimvye muri kino gihe. Ubwa mbere hoho guverinoma y'u Burundi yashize umukono ku masezerano ya OIT ya 87 ayo masezerano rero iyo ya 87 Burundi bwashize ko umukono kuri yo mu 1993. Ayo masezerano yerekeye ubwigenge bw'amasendika no gukingira uburenganzira bw'amasendika. Burundi kandi bashyize igikumu ku masezerano ya 1998 iyo 1996 kandi nta na rimwe Burundi bigeze busokora muri amasezerano. Muri iki gihe rero mu Burundi biraboneka yuko hari ingorane mu byerekeye imishahara y'abakozi, hanyuma kandi bigaca byonyurwa n'uko muri iki gihe hari ingorane z'ibitoro bitaboneka bikwiye. Ibyo byose bigaca bituma iduzwa ry'ibiciro riba umurengera ibiciro by'ibintu abanyagihugu bakenera mu buzima bwa misi yose, kandi ugasanga imishahara muri iki gihe ni ntica ntikize kandi no ku bakozi bose. Naco gituma rero akenewe yuko guverinoma ishinga politiki yo kuzana ibitoro by'ubwoko bwose kandi bikwiye kugira ngo ibiciro bishobora kuba byasubira inyuma, kandi hagakenerwa n'uko imishahara y'abakozi bose yoba bakagira imishahara hamwe n'amapansiyo biduzwa hakurikijwe urugero rw'aho ibiciro by'ibintu bigeze. Hanyuma rero hari ikindi kihuta cyane bose bwameraho mu kurekura abo bakozi bidegenze, hanyuma guverinoma yugure ibiganiro n'abo bakozi b'abaganga hamwe na sendika yabo nk'uko amasezerano ya 1998 yaboyite ibitegekanya. Mu bijanye n'imigenderanire naho ngo n'uruhombo rukomeye kubona leta yiyankisha ingurane y'ikigega FMI. Ivyo bishikirizwa na Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu, aho avuga ko nimvo zatumye ayo masezerano yotumye Burundi buronka iyo ngurane ateshwa agaciro zitumvikana, kuko n'ubundi igiciro leta iha amahera mva makungu ataho bihuriye n'ukuri. Mu mugambwe Kodebu bakavuga nyabona ko leta itari nakwiye kurindira ko abafasha Burundi aribo bayisaba ko yogabanya agaciro k'ifaranga ry'u Burundi, ahubwo yari ikwiye kuzirumviriza impanuro ihabwa n'abanonosoye ivy'ubutunzi. Kurikira Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu. Murakoze cyane kuri kino kibazo gikomeye mutubajije. Ubwa mbere hoho tubona yuko ari ubuhombe bukomeye
kubona leta y'u Burundi yarahomvye iryo fashanyo canke irya deni ringana n'imiliyoni 200 y'amadolari mu gihe igihugu c'u Burundi gisanzwe gifise ikibazo gikomeye c'amafaranga mvamakungu akoreshwa mu bintu bitandukanye, akaba ari nayo mbere atuma tubura ibintu vya nkenerwa nk'ibitoro canke ibindi. Twumvise rero imvo zatumye iyo fashanyo isubira inyuma, ku bwacu dufata yuko ari imvo zitumvikana, kuko iki giciro leta y'u Burundi iha ifaranga ryacu ugereranije n'amafaranga mvamakungu mu bisanzwe n'igiciro bapfuye kwiyumvira uko nyene kitajanye n'ukuri. Kubona rero kimeze uko bituma n'amafaranga makeya abonetse y'amadovize baca bayatora bakaja kuyavunjisha ku isoko bimwe bita marché noire hanze, bigatuma rero amafaranga adashobora kuboneka neza. Ni bisanzwe yuko rero abafasha Burundi basaba yuko ico giciro leta yashinze iha amafaranga yacu yogihindura, ahubwo ku bwacu mbere bareke kunabihindura batera bisabwa n'abafasha Burundi bagaha ifaranga ryacu agaciro koko rifise urigereranije n'umwimbo kumbure cyane n'ibindi bintu bafatirako mu guha agaciro amafaranga. Ntivyumvikana yuko rero duhomba izo mfashanyo, duhomba iyo ngorane twari kuronka ko n'izifashanyo zari kuyikwikira, kuko amatwa dusumira n'abandi bari gufasha Burundi barashobora kuca babishiramwo intege nke, kuko bari kurabira ko iyo ntumbero itanzwe na FMI. Tugasaba leta y'u Burundi ko mu misi ikwirikira boza barumviriza cane impanuro bahabwa n'abahinga mu vyerekeye ubutunzi, kandi bakemera koko bagaha agaciro ifaranga ryacu bifise, ntibarihe agaciro kumbure kiyumvire katajanye n'ukuri. Tutandukira ubunaho ibijanye n'imibano w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bumenyesha ko bugiye gutanga imfashanyo y'ibigori ku banyagihugu bo ku mitumba imwe yo muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo, hamwe nabo ku mutumba Nyaruvumo muri zone Gatonde komine Nyabikere mu ntara ya Karusi bataronse umwimbu biturutse kwihindagurika ry'ibihe. Byashikirijwe n'umushikiranganji Dodiko Prosper muri nondwi aho amazi imisi agenzura uko imirima y'ibigori yifashe mu ntara z'uburaruko bw'igihugu. Abo banyagihugu bataronse umwimbu bakazohabwa ku bigori vy'ikigo Anagesa. Zose twagendeye turabonye ko muri rusange nka hose ibigori bimeze neza, kiretse imitumba mikeyi yo muri province Kirundo. Turabonye yuko bamaze umwanya munini yatamvura baronse gusa naho atanikigori na kimwe biteze. Abo rero tuja tutegura Anagesa kugira ngo ibagarukireko ibahe nabo ibigori. Ico ni ikintu gikomeye kuko nico Anagesa yagiriyeho. Abo baje kubona imirima nk'iyi yose yarakubiswe n'urubura, ibi rero biraca intege. Bambwiye ko muri miryango 553 iyo niyo yashikiwe n'ibyago, sivyo? Rero nk'uwaserukiye leta y'u Burundi nagomba rero ndabizeze bwa mbere ahantu hose hari ibigori bitagishoboka ko byera muce muharima ubunyene muhatera ibintu. Ubugira kabiri kubera urwo ruhombo tuzorungika ikigo Anagesa kugira ngo kigarukire kuri iyo miryango 553. Agaseke azobazanira muzokamenya uwo munsi. Ubugira kabiri tuzoheza tubashikirire na mugenzanje umushikiranganje ajejwe mu byo gufatana mu nda kugira ngo nawe turabe yuko hari ikintu yokongereza agashira. None rero tubasabe nimwihebure ukunyene muri mwasohoye amaboko, noneho umurimyi mnatwe kubigenda. Umurimyi ntatebukirwa ngo nukubera imvura yanse kugwa canke ngo nukubera urubura rwavuye. Mugumize isuka mu minwe, ahashoboka muze kurima mutere. Hano majwi tuyakesha iradiyo y'igihugu RTNB. Umuyaga nkuba uturuka ku mishwarara y'izuba n'amafaranga mvamakungu ni bimwe mu vyotuma haboneka umuhora ukora neza wa internet mu Burundi. Ivyo bivugwa n'umuhinga akorera amwe mu mashirahamwe gutuma tumanako. Uyo muhinga akamenyesha ariko ko uruhara runini mu gutorera inyishu ico kibazo rufiswe na leta. Inyishu ishoboka kandi irama kubijanye na internet nuko amashirahamwe yo gutuma tumanako yokoresha umuyaga nkuba utangwa n'imishwarara y'izuba mu kugura amaplaque solaire n'amabateri bijanye yoba ari umuturama
kuko hahandi amatara arashika ukoresha ivyo vyuma bikoresha izuba bagaca bongereza n'ivyuma bitanga internet ariko naho nyene n'ayo mashirahamwe yo gutumatumanako arakeneye imfashanyo ya leta mu kuyavunjira amafaranga mvamakungu kuko iyo badandaza basaba amafaranga y'amarundi bivuga ko n'ubu leta iguma ifise uruhara runini mu gutora inyishu y'ico kibazo ca internet. Uyo ni wa mwanya wahariwe ikiganiro kw'isoko. Uyu munsi tukagaruka ku ngorane ziri mu gisata cyo gutumatumanako amakuru biciye ku muhora wa internet, gisata uyu munsi kigoyagoya mu Burundi. Kw'isoko mugishikirizwa na Dani Claire Iratwumva. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ubuhinga bwa internet ni ubuhinga muri kino gihe bufise ikibanza kinini mu buzima bw'abantu hose ku isi. Mu Burundi ariko abanyagihugu bakoresha ubwo buhinga ntibabushikira uko bavyifuza. Ahatari hake uhereye mu gisagara ca Bujumbura eka mbere hirya no hino mu ntara abanyagihugu baridoga. Ubwo buhinga burikwega canke mbere ahatari hake bukamara igihe kirekire butariko burakora. Naho biruko leta n'amashirahamwe akorera muri ico gisata basa nuko badahuza ku muti bovugutira ico kibazo. None nizihe ngorane zoba zituma ico gisata gicumbagira? Nizihe ngaruka ivyo vyoba bitera ku buzima bwa misi yose ku banyagihugu? Mbega hoho umuti woba uyuhe? Ivyo ni bimwe mu bibazo urunani rw'amaradiyo rugerageza gutanga ko umuco muri iki kiganiro cyo kuwa gatanu Ruhuhuma 2025 mugira mushikirizwe na jewe Dani Claire Iratwumva. Ubuhinga bwo gutumatumanako hakoreshejwe umuhora wa internet buragoyagoya hirya no hino ku butaka bw'igihugu c'u Burundi. Iyo ubwo buhinga bwitwa ko buriko burakora ni ku muvuduko wikwega cyane. Bagenzi bacu bo mu radio Inzamba Agateka Kawe baravuganye na bamwe mu banyagihugu bakoresha ubwo buhinga baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu bakanakora ibitandukanye. Tumanako n'ingorane gose cyane muri kukoresha WhatsApp. Koresha WhatsApp vraiment nta marezo ntituzi igituma nta marezo arimo vraiment. Ahantu henshi urashobora kuba umuntu ashobora kwandikana message wacu usanga uyirose inyuma y'iminsi ibiri. Urumva yuko izo ari ingaruka mbi. Izo ni ingaruka mbi kuko urumva ntabwo uriko uravugana n'abantu, ivyo birateye ingorane nyene kuko urumva umwanya ushakira kuvuganirako n'abantu si uwo mwanya muvuganirako kuko ntushobora kubaronka. Za internet nagomera nta kintu na kimwe umuntu akora kinyaruke urungika tubica amahera usanga bavuga ngo vya binoti vya nyamibindi abashaka amahera agahera mu kirere mu ntara zose n'ikintu ariko rero nko mu gihugu gatomba bicaye ibindi bintu. Natwe abantu b'abadandaza ubu tugeze aho tugenda gutora amafaranga mu mabanki bakatubwira ngo nta marezo bafise ngo turindirwe, usanga twiriwe kuri banki kuva mu gitondo ugasanga turose amafaranga saa munani cyangwa saa cyenda kandi umuntu aba afise ikintu agira arangure. Dusaba ko ayo mashyirahamwe yo gutumatumanako umva leta yobishyira mu minwe hanyuma bagahindura system ariko bakorerako kuko ariko baradongeza niho abanyagihugu batuma Ibituma ikoreshwa ry'umuhora wa internet rigoyagoya mu Burundi ni vyinshi. Ariko umwe mu bahinga bo muri ico gisata akorera muri rimwe mu mashirahamwe akorera mu gisata cyo gutumatumanako avuga ko ahakura ari ubukene bw'umuyaga nkuba bwunyugwa n'ubukene bw'igitoro. Uyu muhinga akaba yavuganye na bagenzi bacu bo muri Television Renaissance. Ikibazo ca internet gihagaze ku kibazo cy'umuyaga nkuba ibice birenga 90%. Mu gutanga internet amasosiyete yo gutumatumanako amakuru akoresha amaantene nayo akaba akoreshwa n'umuyaga nkuba nawo ukaba utaboneka neza. Iyo umuyaga nkuba utabonetse neza kenshi ayo masosiyete aca yikora ku bitoro mu kwatsa amamoteri, ayo nayo akaba akoresha amaritiro arenga 10 kw'isaha. Mukaba muzi ko muri iki gihe igitoro naco nyene ari kibazo, bigatuma za antene bikora nabi bivanye n'uko igitoro
canke umuyagankuba wabonetse. Ikindi ni uko ivyuma vyo gutumatumanako vya interinete arivyo kenshi bakunda kwita 3G canke 4G bikiri bike. Urumva iyo hagize ibihagarara agahuha kaca gahubuka. Mu nama yaremesheje kuwa 28 uyu mwaka ari kumwe n'abakora mu mashirahamwe yo gutumatumanako, Martin Teretse umushikiranganji mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu yerekanye ko atemera ibibazo vy'umuyaga nkuba bivugwa n'ayo mashirahamwe. Nimba ukoresha plaque solaire, nimba ukoresha revidezo, nimba ukoresha mazutu, ivyo ni umenya. Kendura yo convention mwasinye na leta. Hariho amazutu yanditsemo. Imbere yaho gato hari kuwa 10 Leokadi Ndacayisaba umushikiranganji mu vyajejwe harimo ugutumatumanako mu nama nk'iyo nyene inyuma yo kwemeza ko imyidogo y'abanyagihugu yabaye myinshi kubera ikibazo c'umuhora wa internet, yari yatakambiye abakora muri ico gisata ko bokora uko bashoboye kugira barabe ko ikibazo c'imihora ya internet cyokemurwa. Ico gihe bari bahanye amezi 3. Aha rero umukozi wo muri rimwe mu mashirahamwe akorera muri ico gisata aravuga ico abona ko cofasha kugira umuti urame uboneke. Inyishu ishoboka kandi irama ku bijanye na internet nuko amashirahamwe yo gutumatumanako yo gukoresha umuyagankuba utangwa n'imishwarara y'izuba mu kugura amaplaque solaire n'amabateri bijanye yoba ari umuti urama, kuko nta handi amatara adashika ukoresha ivyo vyuma bagaca bongereza n'ivyuma bitanga internet. Ariko naho nyene n'ayo mashirahamwe yo gutumatumanako arakeneye imfashanyo ya leta mu kuyavunjira amafaranga mvamakungu, kuko iyo badandaza basaba amafaranga y'amarundi. Bivuga ko n'ubu leta iguma ifise uruhara runini mu gutora inyishu y'ico kibazo ca internet. Ni kuri izo ntererano z'umuhinga mu byo gutumatumanako dusozereye iki kiganiro cacu co kuwa 5 Ruhuhuma 2025. Mwumvise ko ugutumatumanako hakoreshejwe umuhora wa internet bicumbagira hirya no hino mu Burundi, cyane cyane ikibazo c'umuyaga nkuba akaba arico ntambamyi nyamukuru. Dani Claire nabashikirije kino kiganiro ndabakengurukiye mwebwe mwese mwaduteza abiri, nkabanda bifurije kugira ibihe byiza mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha. Cyari kiganiro kw'isoko. Izi ni ibiki numvaga yemwe? Reka amakurata n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None ga Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwe numva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura, umve Makura, hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda gwanyuruje imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri yo dozi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare, ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo, ivyo byose bigasongerwa isibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze. Bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti.
erega yemwe inyishu izova muri twebwe abanyagihugu. RPA Nino ngafite namwe bakunzi ba RPA no makuru aciye agarukira mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yombi bakoze n'abagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha makuru bamfashije gutororokanya no makuru yose nariko ndabashikiriza nibagiye abahinga b'ivyuma bakimya no majwi bashikira atagatosi Josane Muzaneza nariko ndayabashikiriza ndarike abantu ndabipuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho utaha